Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Muri Niger haravugwa urupfu rwa Protais Zigiranyirazo, umwe mu banyarwanda boherejwe kuba muri icyo gihugu bagizwe abere cyangwa barangije ibihano bari barahawe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriweho u Rwanda rwari Arusha. Twavuganye nabo umuryango we. Nakababaro ko yagiye, ariko ikintu cya mbere rwose kidushimishije kidutumye tunakomeye nuko ubu agiye ari umwere, agiye nta deni afitiye sosiyete. Mu Rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gukuraho icyemezo kimufunga by'agateganyo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Uburundi n'umutwe wa M23 biravuga ko biherutse guhanahana imfungwa zo mu ntambara. Tufite n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa munani. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya ni Nahira Dukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ishiramye rikomeye rishigikiye abafashwe nk'iyagano muri Israel ryagije umushikiranganje wa mbere ko ari washora igihugu n'ababo mu guhona. Ivyo bije mu gihe hari imigambi ivugwa yo kwagura intambara mu karere ka Gaza. Umushikiranganje bw'amagara y'abantu burongowe na Hamas muri Gaza uvuga ko hari abandi bantu 5 bapfuye kubera inzara canke imirire mibi ku musi wejo. Ni inkuru ya Yolande Nere muva mu ijwi rya Siriake muhawe nayo. Ibimenyesha makuru vya Israel byabwiwe ko umushikanganje wa mbere agiye kongereza umuriro mu ntambara ibera muri Gaza mu ntumbero yo kurekuza abagizwe ingwati bakiri mu maboko ya Hamas. Yishimikije ko Hamas atamasezerano namwe ngo ishaka. Byitezwe ko akanama ka Israel kajejwe umutekano kemeza iyo ngingo mu Misiri imbere. Imiryango y'abagizwe ingwati bakiranye ishavu ico ciyumviro cyo kubandanya ibikorwa bya gisirikare, ivuga ko bishobora kubangamira ubuzima bw'abagizwe ingwati. Avugana na BBC, umuvukanyi wa Eviatar David arasigura ingene mwene wabo asigaye ku magufa gusa mu masanamu Hamas yerekanye mu mpera z'iyinga. Ayo masanamu amwerekana ari karimba imva ahantu mu kuzimu. Dutegezwa gushimika mu gutanga ubutumwa. Eviatar ari karapfa. Uko niko Eli David avuga. Yahamagariye abategetsi bo hirya no hino ku isi gufasha kugira mwene wabo aronke byihuta imfungurwa n'imiti. Igisata kijejwe iperereza muri Ukraine kivuga ko igitero c'utudege twaco tutajamwo abadereva cagabwe ku kigo ca gisirikare c'u Burusiya giherereye mu karere ka Crimea kigaruriwe n'u Burusiya cononye vyinshi cane. Iperereza rivuga ko indege z'ingwano 5 zibasiwe, imwe muri zo ikaba yasambutse burundu. Kise kandi agace ka Saki kari mu burengero bwa Crimea ko ari ikigo gikomeye c'indege za gisirikare z'u Burusiya zakorera ibikorwa vyazo mu kiyaga cirabura. Hagati aho Perezida Zelensky avuga ko yagendeye ingabo ziri ku gwasiro hafi y'igisagara ca Kharkiv kiri mu buseruko. Yavuze ko bamuhaye amakuru ko bahanganye n'abacangiro b'abanyamahanga harimwo n'abavuye mu Bushinwa no muri Afrika. I Moscow ibiro vy'umukuru w'igihugu bizwi nka Kremlin vyavuze ko vyiteze ibiganiro bihambaye n'intumwa ya Perezida Trump bwana Steve Witkoff mu mpera z'iyindwi. Urubanza rwari rurindiriwe cane ruregwamo abagabo 3 bo muri Afrika y'Epfo bagirizwa kwica abagore 2 babirabura bakabagaburira ingurube rwasubitswe gushika mu ndwiza inyuma yaho umwe mu baregwa yahindutse abisura y'umushikiriza manza. Adrian Rudolph de Wet, umuzungu akora mu mirima, niwe yitezwe gutanga ubuhamya bw'uko umukoresha wiwe Zakaria Johannes Olivier yarashe abo bagore akamusaba guterira imibiri yabo mu ruhongore rw'ingurube. Ukwicwa kwa Maria Makado na Kuzendrovu
kwateje ishavu ryinshi muri Afurika y'Epfo bisongera isibe imishamirano y'amoko. Iyi mwumva ni BBC gahuzamiryango. Amakuru ava mu ntara ya Zamfara mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria avuga ko abantu n'imiburiburi 50 bashimuswe n'amabandi mu mpera y'indwi. Iyo shimutwa niryo ribaye vuba ku bijanye no gushimutwa kw'abantu benshi biguma vyiyongera. Nigeria ariko irahangana no gushimuta abantu kugira baronke ingwati bisa n'ibiriko birungukira ababikora mu buraruko bw'ico gihugu bwugarijwe n'ubukene. Ni inkuru ya Chris Okoro mwumva mwijwi rya Prime Ndikumagenge. Abagabo bitwaje ibigwanisho bikomeye bazwi ngaha nk'ababandi bateye ikigwati ca Garin Damuri mu karere ka Bakura baca banyuruza bamwe mu bahaba. Amwe mu masoko avuga yuko igitigiri c'abanyurujwe gishobora kuba ari kinini kurushaho, mbere ko hari n'abishwe. Abanyagihugu bahatari mu bisagara muri Zamfara basa n'abahebwe gukingirwa imigwi igenda irayogoza inyuruza abantu kugira isaba amafaranga imbere yo kubarekura, isahura yongera itangisha tagisi kugira ibakingire. Mu kwezi guheze abantu bitwaje ibigwanisho barishe abantu nibura 35 bari banyurujwe mu kwezi kwa kabiri, nubwo abo babanyuruje bari bahawe amafaranga hafi ibihumbi 50 by'amadolari. Abana b'inzoya batatu nabo bakaba bafiriye iyo bari banyururijwe. Amakuru ava mu burengero bwa Sudani avuga ko abagwanyi b'umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces bahaye abasirikare b'abacangero bo mu gihugu ca Colombia ububasha bwo kugenzura inkambi nini ya Zamzam irimwe bateshejwe izabo n'ingwano. Umuvugizi w'iyo nkambi Mohamed Kamil Duda ari Darfur yavuze ukuntu yabonye imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ururimi rw'Ikiespanyole igendagenda ataco yinona. Zamzam yaguye mu minwe y'abagwanyi ba RSF kuva mu kwa kane. Iri mu buraruko uri mu manuko bwa Efasha, igisagara kimwe conyene cyo mu burengero kikiri mu minwe y'ingabo za leta ya Sudani. Izo ngabo zaragirije Emira Arab Uni ko zakoresheje amajana y'abasirikare b'abacangero b'abanyamahanga, benshi muri bo akaba ari abanyakolombia kugira bafashe RSF. Abashikiranganje bo mu Busuwisi bavuga ko biteguriye kugirana na Amerika amasezerano y'ubudandaji ashimishije cyane mu kwishura ku makora akomeye yashinzwe giturumbuka n'ubutegetsi bwa Trump. Inyuma y'inama idasanzwe y'abashikiranganje, inama nkuru y'igihugu yavuze ko izozirikana imyitwarariko ya Washington mu biganiro biriko biraba. Mu ndwi iheze ibiro by'umukuru w'igihugu ca Amerika bizwi nka White House byashize ahabona amakora angana n'ibice 39% ku bidandazwa biva mu Busuwisi. Ayo makori akaba ariyo menshi kuruta yandi yose i Buraya. Imitahe y'amashirahamwe yo mu Busuwisi yarakorotse. Jacques urakoze Nina Iradukunda kuri iyo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Rwanda. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gukuraho icyemezo kimufunga by'agateganyo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ingabire anenga urukiko rw'ibanze ko rwafashe umwanzuro umufunga rushingiye ku birego byashaje, naho ibindi ngo akaba atarahawe umwanya wo kubyireguraho. Ubushinjacyaha bwo ariko buvuga ko nta busazi buriho ku byaha bwashikirije urukiko. Bongeye gusaba urukiko rwa Nyarugenge kugumishaho icyemezo cyafashwe ku rwego rw'ibanze cyo Ingabire yakomeza kuburana afunzwe ngo atabangamira imigendekere y'urubanza. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Bwa mbere kuva yafatwa mu kwezi kwa gatandatu, Victoire Ingabire yagaragaye mu rukiko yambaye ibara ry'iroza. Yagaragaraga nk'umeze neza, anyuzamo akamwenyura. Mu cyumba cy'urukiko ndetse no hanze yacyo hagaragaraga abapolisi benshi bavanze n'abashinzwe umutekano w'abanyururu. Abanyamakuru ntiborohewe n'amabwiriza akaze yari ahari. Nta foto bari bemerewe gufata, abari bitwaje ibyuma bifata amashusho nabo babifashije iruhande. Ingabire yabwiye umucamanza ko yumva atunganiwe bihagije kuko umunyamategeko ukomoka muri Kenya yari yifuje atemewe n'urugaga rw'abanyamategeko b'u Rwanda. Yanenze urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwemeye kwakira ikirego cy'ubushinjacyaha kandi cyaratanzwe bushyizweho igitutu n'urukiko rukuru. Aha Gashabana yisobanuye avuga ko ubushinjacyaha bwatangiye iperereza bubitegetswe n'urukiko rukuru, nyamara ibyaha bivugwa byari bimaze imyaka igera kuri 5 ntacyo bwakoze.
Gashabana avuga kandi ko ibyaha Ingabire akurikiranyweho birimo ibyashaje. Ibyo ni nk'icyo gushishikariza abantu gukora imyigaragambyo. Mu mategeko iki cyaha cyagombye kuba cyarashaje kuko bivugwa ko cyakozwe mu mwaka wa 2021. Ingabire yavuze kandi ko yafunzwe hashingiwe ku buhamya bw'abantu badakwiye kwizerwa. Abo ni nka Boniface Nzabandora wakoranaga bya hafi na Ingabire, ariko bakaza gutandukana bimaze kugaragara ko uyu yari yatangiye gukoreshwa n'inzego z'iperereza. Uyu mugabo ni nawe ugaruka kenshi mu buhamya bushinja itsinda ry'abantu 9 barezwe kwitabira amahugurwa y'ukuntu hahirika ubutegetsi hadakoreshejwe intwaro. Uyu nawe yari yitabiriye amahugurwa ariko aza kuva mu bandi ndetse anabafata amajwi, ubu akoreshwa nk'ibimenyetso kuko ngo yasanze bari mu migambi mibi. Uruhande rw'ubushinjacyaha narwo rwemera ko rwategetswe gukora iperereza kuri Ingabire, ariko urukiko rukuru si rwo rwategetse ko afungwa ndetse ngo anaregerwe urukiko. Naho ku mutangabuhamya Nzabandora, umushinjacyaha yavuze ko yabaye umuturage mwiza, aburira inzego z'umutekano ubwo yabonaga hategurwa imigambi y'icyaha. Ingabire yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu nyuma y'uko umucamanza mu rukiko rukuru avuze ko atanyuzwe n'ibisobanuro yatanze. Akurikiranyweho ibyaha 6 birimo umugambi wo kugirira nabi ubutegetsi no kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ibyaha ubushinjacyaha busanga biri mu rwego rw'ubugome. Icyemezo cy'urukiko gitegerejwe kuwa 4 w'iki cyumweru. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Tubandanyirize mu Burundi, aho Uburundi n'umuhari wa M23 biherutse guhanahana imfungwa. Biravuga ko biherutse guhanahana imfungwa zo mu ntambara. Barekuwe biravuga ko bashika kuri 20 kuri buri ruhande. Umuhari wa M23 wagiye werekana amasanamu uvuga ko ari abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba, ariko bategetsi b'ico gihugu bakabihakana. Yaba u Burundi canke umuhari wa M23 nta numwe aragira ico ashikije kuri iki gikorwa. I Nairobi ni inkuru ya Siyake Muhawe nayo. Amakuru yo gusubizanya imfungwa z'intambara hagati y'u Burundi na M23 yatanguye kwandikwa ku mbuga hwaniro zitandukanye mu ndwi iheze, ariko mu nyuma BBC Gahuzamiryango yaronse amasoko azi neza uko vyagenze. U Burundi bwashikirijwe abasirikare 200 bari bafatiwe ku rugamba n'umuhari wa M23 kuva mu 2023. Uwo muhari nawo nyene usubizwa abangana nk'abo. Muri abo basirikare b'u Burundi 11 bari bafashwe hagati y'2023 na 2024, abandi 9 bafatwa uyu mwaka. Amasoko ya BBC avuga ko igikorwa cyo guhanahana izo fungwa zo mu ntambara cabereye ku rubibe rwa Gasenyi Nemba ruri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ku munsi wa 5 tariki 25 z'ukwezi guheze. BBC ibajije umuvugizi wa gisirikare wa M23 Wiringoma yishuye ko ataco abivugako. Nayo General Gaspard Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi ntiyabyemeje canke ngo abihakane. Ayo masoko ya BBC abana yavuga ko mu gutahuka abo basirikare b'u Burundi bari bafashwe n'abarwanyi ba M23 bacishijwe kuri bariyeri y'Igoma babahereza abasirikare b'u Rwanda, ari nabo babashikanye ku rubibe rwa Gasenyi Nemba baciye i Kigali. Mu gusubira inyuma abasirikare b'u Rwanda bagiye batwaye abagwanyi ba M23 nabo bari bafashwe n'ingabo z'u Burundi. Ntibizwi neza igihe abo bagwanyi ba M23 bari bamaze barafashwe canke ko boba bari bafungiwe mu Burundi. U Burundi buvuga ko buri muri ico gihugu kugwanya umugwi wa Red Tabara ugwanya leta y'ico gihugu ukoresheje ibirwanisho. Ico gihugu caragiraniye amasezerano n'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo mu vyo kwivuna abansi, amasezerano n'ubu atarashirwa ku mugaragaro ngo hamenyekane ido n'ido ryayo. Siriyake Muhawe nayo, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, tugeze ku isaha saa 12:43 ku masaha ya mu Rwanda no mu Burundi. Dukomereze mu burengerazuba bwa Afrika. Muri Niger haravugwa urupfu rw'umwe mu banyarwanda boherejwe kuba muri icyo gihugu bagizwe abere cyangwa barangije ibihano bari barahawe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriweho u Rwanda rwari Arusha muri Tanzania ku ruhare bashinjwaga kugira muri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994.
Protais Zigiranyirazo yari muramu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu mugabo bahimbaga Zed mu myaka ya za 80 na 90 bivuga ko yari afite ububasha bwinshi, akaba yamaze igihe kinini ari perefe w'icyahoze ari perefegitura ya Ruhengeri mu majyaruguru y'igihugu. Mu mwaka wa 2008 yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 20 ku byaha bya jenoside n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha, ariko mu bujurire mu mwaka wa 2009 aba umwere. Mu kanya kashize navuganye n'umuhungu we Antoine Mukiza, ntangira mubaza uko bamenye inkuru y'urupfu rwe. Navuga ko ari bitangaza Imana yadukoreye ku buryo papa yagiye ari kumwe na mama wari waramugezeho muri iyi minsi aje kureba uko ameze. Donc bikimara kuba we nafatanyije n'abari abavandimwe bari kumubanaga na papa muri Niger nibo batugejeho iyo nkuru. Umubyeyi wawe rero yaramaze iminsi arwaye? Yaramaze iminsi arwaye, ariko ni uburwayi bwo mu zabukuru. Ko papa yari afite imyaka 87, nabyo ni ibitangaza kubona umuntu muri bihe byinshi baciyemo bitari byiza agera ku myaka 87. Mwumva ko hari utubazo tw'ubuzima yabaga afite, ariko yari yaratashye, yari imaze iminsi 3 yaragarutse hamwe n'abavandimwe nk'uko nabibabwiye. Donc umwe mu babyeyi bacu bari kumwe. Ubu rero igikorwa cyo kumushyingura kigeze he? Arashyingurwa he? Ubu ngubu ntabwo ibyo ari byo byihutirwa, aho yashyingurwa hose twajya tujya kumureba, ntabwo ibyo ari byo byihutirwa. Cyihutirwa ubu ngubu ni ukujya gufasha uwo mubyeyi wacu uriyo, hanyuma tukareba ko ibindi bizagenda nyuma no gutegura ikiriyo. Donc ibyo byo kumushyingura ubu ngubu ntabwo aricyo dushishikaje imbere, hari ibindi tugomba gutegura. Ntabwo nzi neza igihugu murimo, ariko ndatekereza ko ari igihugu cyo mu Burayi. Nari navuganye n'umwe muri bariya babanaga n'umubyeyi wanyu hariya muri Niger, wambwiye ko iyo ibintu nk'ibi ngibi bibaye ari ONU ndetse na Niger bohereza umurambo mu bihugu umuryango wa nyakwigendera ubamo. Nkuko nabibasobanuriyemo, aho yashyingurwa hose muzi ko umubiri ari umukungugu cyangwa ni roho, kandi ntabwo nshidikanya ko roho ya papa yageze mu ijuru, nubwo abantu bakomeje kumuharabika. Ariko nagira ngo nongere mbisubiremo ko ibintu bagiye bashyira ku babyeyi bacu na rimwe ntabwo bigeze babikora banabitekereza na rimwe. Ibyo byo kuvuga ngo bangaga ngo abatutsi, nk'ubu twabonye mesaje nyinshi cyane zinava mu Rwanda rwose z'abantu b'ingeri zose, abatutsi, abantu babanye na muzehe. Ikindi twishimiye ni uko papa agiye yaragize umwere n'urukiko mpuzamahanga rwabagarusha rwamugize umwere. Muri ibyo bintu byose abantu bakomeje kumushyiraho, twebwe nibyo byishimo wamfete dufite. Ni akababaro ko yagiye, ariko ikintu cya mbere rwose kidushimishije kidutumye tunakomeye ni uko agiye ari umwere, agiye nta deni afitiye sosiyete. Antoine Mukiza, umuhungu wa Protais Zigiranyirazo waguye mu gihugu cya Niger, aho yarari kumwe n'abandi banyarwanda bahoze bakomeye ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana, bahoze bafungiwe Arusha baregwa kugira uruhare muri jenoside. Mu kwezi kwa 11 muri 2021 rero nibwo urwego rwasigaranye imanza zitarangijwe n'urwo rukiko rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha rwumvikanye n'igihugu cya Niger kwemera kwakira abo banyarwanda 8. Icyo gihe bari 8. Muri aba 2 bari abaminisitiri, abandi bari abasirikare bakuru, hamwe rero na muramu wari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana witabye Imana. Bavuga ko batifuza gusubira mu gihugu cyabo cy'u Rwanda ngo ku mpamvu z'umutekano wabo. Bavuga kandi ko basa n'abafungishijwe ijisho mu nzu Niamey muri Niger, mu gihe nta kindi igihugu cyari cyemera kubakira. Mu kanya kashize navuganye n'umwe muri bo, Innocence Gahutu, atangira ambwira abasigaye uko bangana. Dusigaye turi 5, twari twarahageze turi 8, 2 bari bararangije kuva muri ubu buzima, n'uwo wa 3 ubuvuyemo mu ijoro ryakeye. Abo 5 basigaye namwe murimo ni bande?
umurepresentant ni yitwa Nzoneme François Xavier, hari Prosper Mugiraneza, hari Nteziryayo Alphonse, hari na Ntagerura André, nanjye ubwanjye Innocence Agahutu. Turi batanu. Ariko rero Ntagerura André amaze umwaka urenga arwaye ari mu bitaro. Ikibazo ngewe kimbabaje kuri we nuko umuryango we abantu be ntabwo babusura kubera ko bari mu Bufaransa. Umuntu uri mu Bufaransa rero ntabwo abona visa yo kuza hano. None ubwo kutabona ibyangombwa no kubera ubutegetsi bwa Niger bufitanye ibibazo mu rwego rwa diplomasi n'u Bufaransa? Nibyo ngibyo, ariko rero nyine urumva ko nanjye ndi kuvuga nti burya hari ibintu bishobora gukorwa pour des raisons humanitaires, kubera umutima wa kimuntu nyine bakareba bakabona ko ibyo byose babirenzaho, ariko akabona umuryango wo kumufasha. Amerewe nabi cyane nuko ntashobora kumufata ifoto ngo nyikwereke, ariko amerewe nabi cyane nyuma y'uyu mwaka wose amaze ari mu bitaro. Nk'ubwo iyo umwe muri mwe arwaye avurwa nande? Ni ikibazo gikomeye kuko hari igihe twafashwaga na CICR kwivuza, ariko rero kubera ko bayirukanye mu ntangiriro z'uyu mwaka ubu ntayihari muri iki gihugu, ubwo turirwariza. Hari amafaranga batugenera y'ipposho yo kurya niyo dukoresha turi no kwivuza. Kwivuza hano birahenda cyane ku buryo nyine nk'uwo nguwo maze umwaka urenga ari mu bitaro miliyoni yishyura, kuko ibitaro birahenda cyane, ntabwo byava muri ayo mafaranga turya. Bamwe muri mwe mufite imiryango mu bihugu byo mu Burayi, ariko ibyo bihugu byanze kubakira. None nk'iyo umwe atabarutse, icyo gihe ONU niyo imushyingura, bigenda gute? Niko gahinda niryo shavu wumva afite, nuko iyo tukiri bazima ibyo bihugu byakiye imiryango yacu ntabwo bitwemerera kujyayo, ariko iyo twavuye muri ubu buzima ari intumbi bemera kuyakira. Ni ibintu rero bibabaje, bafata ibyemezo wenda bazareba bumve ko bidasobanutse ukuntu umuntu bamwanga ari muzima noneho yaba yapfuye bakamwemera. Uko bigenda iyo umuntu amaze kutabaruka hano, polisi bafata umurambo bakawujyana mu buruhukiro, noneho bagatangira formalite zo kujyana umurambo mu gihugu umuryango urimo. Kugira ubu ngubu ababiri bari baritabye Imana byarakunze, umwe yagiye mu Bwongereza undi ajya mu Bufaransa. Buriya uyu nyakwigendera waraye avuye mu buzima, ubu nawe bari bukore ibyangombwa bigomba gukorwa kugira ngo ajye aho umuryango we uri. Nuko bigenda bikorwa nande, bikorwa ari iki gihugu turimo nyine abakozi bacyo babigiramo uruhare, gukora impapuro zose, gutwara umurambo bakawujyana ku ndege, gushaka iyo ndege, ibyo nibo babikora. Noneho ibigomba kwishyurwa kugira ngo uwo murambo utwarwe ugere aho ugomba gushyingurwa bikorwa na Loni nk'uko byakorwaga na mbere tukiri Arusha n'ahandi. Ubu ngubu ikibazo cyanyu kimeze gute magingo yangaya? Dufungishijwe ijisho, ndumva ariko umuntu yabivuga, nibyo bita residence surveillée. Ni inzu nyine, turi mu nzu dutuyemo twese, noneho ku muryango waho hakaba hari abasirikare baharinze, ariko n'abapolisi ni nabo baduherekeza iyo ugomba kujya kwivuza cyangwa se ugomba kujya kugura imiti, ubwo nibo baduherekeza. Nuko tubayeho nabi cyane, kubona abantu tubaze imyaka 4 nta cyangombwa tugira, nta shinge, nta rugero. Innocent Sagahutu. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye, Honore ni umugore wa Karemera, ngezewe nsanga hakinze, kandi rwose nari nzanye urugero wo kubakingira umusarani maze iminsi mbubakira. None ukabuje kumushakira ahangaha se mu murima wanjye? Nabazaga niba nyine muzi aho yagiye, kuko rwose ibikoresho byanjye niho nabiraje, kuko nagombaga kuzinduka nza kubakorera. Ntumbaze ibiguruka sinjya ngendana nabyo Stefa. Ibiguruka gute se Nyirabazungu? Ni 12:45 kuri BBC. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mugezweho na Yves Bucyana.
mwiriho mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino avugwa cyane ni ugusezera ko wari kapiteni wa Tottenham Son Heung-min wasezeye mu marira menshi cyane nyuma yo guha igitambaro cya kapiteni witwa Ben Davies. Son w'imyaka 33 yakiriwe ku ntebe y'abasimbura n'abatoza bungirije ndetse n'abasimbura bandi ba Tottenham. Mbere yo gufata umwanya we ku ntebe arwana n'amarira ubwo yari yashyize umutwe we mu biganza. Kwa gatandatu Son yavuze ko yafashe icyemezo gikomeye cy'umwuga we wo gukina umupira w'amaguru mu guhitamo kuva muri Spurs nyuma y'imyaka 10. Umukino wa gicuti ugaragara nk'aho ari wowe wa nyuma muri Spurs banganyije na Newcastle igitego 1-1 imbere y'abafana be mu mujyi wa Seoul. Son ukomoka muri Korea y'Epfo yabaye umukinnyi wo muri Aziya uhenze cyane mu mateka ya Premier League ubwo yinjiraga muri Spurs avuye muri Bayer Leverkusen yo mu Budage kuri miliyoni 22 z'amapaundi hari muri 2015. Yafashije Spurs kurangiza imyaka 17 bategereje igikombe mu kwezi kwa gatanu ubwo batwaraga igikombe cya Europa League batsinze Manchester United igitego 1-0. Son ari mu biganiro n'ikipe ya Los Angeles yo muri shampiyona ya Amerika. Naho ikipe ya Chelsea yasinyishije umukinnyi w'imyaka 19 umuholandi Jorel Hato wakinaga mu ikipe ya Ajax d'Amsterdam kuri miliyoni 37 z'amapaundi. Yasinye amasezerano y'imyaka 7 yambaye jezi ya The Blues. Uyu mukinnyi mpuzamahanga w'Ubuholandi abaye uwa 8 usinyishijwe na Chelsea muri iyi mpeshyi. Jacques urakoze Yves Bucyana kuri amakuru y'imikino, ariko noneho turi kumwe ku murongo wa telefone dukomereze mu makuru y'imikino aho irushanwa ryo guhatana igikombe cya Afurika ku bakinnyi bakina za shampiyona z'imbere mu gihugu rikomeje mu bihugu bya Kenya, Uganda na Tanzania. Iryo rushanwa rikaba rizamara ukwezi kose, rikaba rero ryatangiye kwa gatandatu. Uyu munsi hateganijwe imikino yo mu itsinda rikinira mu mujyi wa Kampala. Umukino wa mbere ni hagati ya Niger na Guinea. Yves, uwo mukino wa mbere ugeze he? Jacques, umukino hagati ya Niger na Guinea umaze umwanya urangiye ikipe ya Guinea ishoboye gutsinda Niger igitego 1-0. Ni igitego cyatsinzwe na Mohamed Bangura ku munota wa 48. Wari umukino ukomeye nubwo utarebwe n'abantu benshi cyane kuko ngira ngo benshi bagiye kureba ikipe yo mu rugo, no kuvuga Uganda Cranes igiye gukina na Algeria, umukino utangira mu kanya ku isaha ya saa moya. Imikino Yves yatangiye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Watubwira uko imikino imaze gukinwa yagenze? Kuwa gatandatu nibwo habaye umukino umwe wo gufungura rino rushanwa. Tanzania itsinda ikipe ya Burkina Faso ibitego 2-0 mu buryo butari bwiteguwe, ariko Tanzania yagaragaje umukino mwiza ndetse ifite n'abafana benshi cyane bari buzuye ikibuga. Hanyuma rero ku cyumweru hakinwe indi mikino yo mu itsinda rikinira muri Kenya. Imikino 2, Kenya ishobora gutsinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitego 1-0. Hanyuma hakinwa n'undi mukino wahuje Maroc ikina na Angola. Maroc itsinda Angola ibitego 2-0. Mu itsinda B rikinira muri Tanzania ku cyumweru ejo nyine ejo ku manywa habaye undi mukino wahuje ikipe ya Madagascar n'ikipe ya Mauritania. Umukino warangiye ari 0-0, ariko mu by'ukuri ni umukino warebwe n'abantu bake cyane batagera no ku gihumbi. Amakuru ava hariya muri Tanzania akavuga yuko ari umukino wakinwe ku manywa cyane, ngo ariyo mpamvu nyine abantu batawitabiriye bavuga bati iyo uza kuba wabaye nijoro wenda wari kubona abantu. Hanyuma ku munsi w'ejo hateganijwe ihe mikino kandi izabera mu gihugu? Ku munsi w'ejo hazakinwa imikino 2. Ni imikino izakinirwa muri Zanzibar. Congo Brazzaville izakinwa na Sudani, mu gihe Senegal izahura na Nigeria. Iri tsinda ni naryo bavuga yuko ririmo amakipe akomeye. Jacques, hanyuma ikipe cyangwa igihugu gihabwa amahirwe menshi yo kuzatwara igikombe ni iyihe?
hari ibihugu bitatu byakiriye aya marushanwa mu by'ukuri, hari Tanzania, hakaba Kenya, hakaba na Uganda. Ibi bihugu uroye uko shampiyona zabyo z'imbere mu gihugu ziteye, ni shampiyona zimaze kwiyubaka, ariko cyane cyane Tanzania na Uganda zifite shampiyona ihagaze neza ugereranyije no muri aka karere uko bimeze. urakoze Yves Bucyana. Ni naha rero dushojeje amakuru yacu yo kuri wa mbere itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8. Ni amakuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva. Mwakoze guhitamo BBC gahuza miryango.